Bimwe mu bintu abagore benshi usanga bihendako canke usanga bibesha mu rugo, ugasanga hari ivyo bashize imbere cane mu rugo bakibaza ngo nivyo bituma umugabo wiwe atamuca inyuma canke atarenga ibigo, ariko hariho ibintu usanga umugabo aba akeneye mu buzima bwiwe bituma uwo mugabo adashobora guca inyuma umugore we canke adashobora kurenga ibigo, kandi ibi bintu bine iyo umugabo abibuze mu rugo bituma umugabo aguca inyuma akagenda agasohoka, kandi iyo agiye kurenganya bigo agenda ajana n'umubiri ugasanga n'uwo mubiri ariko arawukoresha mu kwiruhura canke mu kwironderera ivyo ashaka. Akenshi ukunda gusanga abagore ibintu baha agaciro mu rugo atari ivyo abagabo baha agaciro. Rero uyu munsi ibi bintu bine ngiye kukubwira, nimba wa mugore we atavyo ufise mu rugo rwawe canke atavyo ukora mu rugo rwawe, umenye yuko umugabo ashobora kuba aguca inyuma canke umwanya n'umwanya ashobora kuguca inyuma. Rero akenshi ukunda gusanga abagore bibwira yuko kurangura amabanga yabubatse neza arivyo bituma umugabo atamuca inyuma, ariko ugasanga akenshi baribesha cane ko iki kintu ngo kurangura amabanga yabubatse mu gitanda ukabikora neza nivyo bituma umugabo wawe ataguca inyuma. Ikindi naco akibwira yuko ati ninamesa nkakora isuku nkapanga ibintu vyose ku murongo nkateka neza ati umugabo wanje ntashobora kunca inyuma mu gihe nkora ibi bintu. Ibi nivyo abagore benshi usanga baha agaciro mu rugo, bakibaza yuko urugo ari ibi bintu canke abagabo ari ibi bintu bakunda bituma batabaca inyuma, ariko uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bine bituma abagabo baca inyuma abagore babo canke abagabo bashobora kurenga ibigo, kandi ibi bintu niwavyumva uraza gutangara cane. Wowe mukobwa uri mu kubaka urugo canke wowe mugore uri mu rugo, wari ukwiye kumviriza ibi bintu kubera yuko birashobora kugufasha canke birashobora kukugira akamaro. Buriya umuntu umugabo kugira ngo ubone yuko ivyo bintu bitotuma ataguca inyuma, cyo kuvuga ngo ukora amabanga neza mu gitanda canke ukora isuku, no kuvuga ngo ivyo bintu wewe ugiye kuvuga ngo agira gutware canke agira agende kugira umugore, hari igihe usanga yari asanzwe abironka hanze, hari igihe usanga ivyo vyo kuvuga ngo uzomumesera uzomutekera, hari igihe usanga yari afise umukozi abimukorera, mbere ugasanga abikora neza aho gusumba. Turi mu gihe caho abagabo usanga aryamana n'uwo babonye bose, mugabo iwewe kutibaza impamvu umugabo adesida akavuga ati jewe uyu muntu harageze ko ndamugira umugore wanje. Wewe rero umugore ukaca ugenda wibwira yuko kuja mu rugo ari kurangura amabanga yabubatse, kumesa, gupanga ibintu canke guteka, ukaca ugenda ugakora ivyo nyene, ariko hahera iminsi ukabona umugabo wawe atanguye kuguca inyuma, atanguye kuvugana n'utundi dukobwa ku ruhande, ariko ukaca utangura kuvuga ngo abagabo ngo barabuze ihero ry'imiti, abagabo ntibafise ingene bafatwa. Ariko uyu munsi rero ngiye kukubwira ibi bintu bine bizogufasha, kandi akenshi umugabo uzorabe n'umusore ashobora kugukunda canke mukanaryamana, mbere mukaryamana imisi yose, mugabo hageze guhitamwo umugore ugasanga ntahisemwo wewe, kandi wewe wibaza yuko wabikora neza ahugira akagukunda. Je nagiye mbona abagabo benshi avuga ati jewe urya mukobwa ndamukunda, ariko uyu ntitwomarana ubuzima bwanje bwose, canke ati urya mukobwa turaryamana arabizi mu gitanda bikora neza, mugabo jewe urya mukobwa ntitwomarana ubuzima bwanje bwose. Rero ngaya amabanga ane atuma umugabo yiyumvamwo umugore wiwe bigatuma atamuca inyuma. Ico usabwa rero ni iki: nimba uri mushasha wisanze hano hantu, kora subscribe canke ukore s'abone kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizohere gushikira buri munsi, hanyuma nimba ikiganiro kigufashije udusigire commentaire. Ikaze kuri Juferji. Ikintu rero ca mbere abagabo bakunda, wowe mugore ukwiye kumenya canke wowe mukobwa ugira uje kubaka urugo ukeneye kumenya, ni kumwereka ko umukunda, kumwereka ko umwitayeho. Umugabo arakunda umuntu amwereka yuko aruta abandi bose bagabo babayeho kw'isi. Nimba wewe uri umugore ugasanga umugabo wawe muri kumwe ukaguma umwereka abandi bagabo bamuruta, ukaguma umwereka abandi bagabo, hanyuma yataha muhira ukamufata uko ushaka, ukamujara, ugasanga ntushaka kumuganiriza, yashitse wamufunguriye wamugaburiye neza, mugabo umweretse yuko umenga ntumwishimiye, hanyuma ubu
buri kanya uvuga ngo banaka bimeze uku, ugasanga abandi bagabo nibo uha amasifa cane canke abandi bantu bo hanze nibo wereka yuko ari ab'agaciro, aribo bashoboye. Buriya umugabo ntakunda umugore amusuzugura mu buzima bwiwe. Rero mu gihe wewe umugore usanga ibintu byose ubikora neza, mugabo ugasanga umugabo wawe ntumwereka yuko afise agaciro, ugasanga buri munsi wama umugereranya n'abandi bagabo ati banaka ingene barya bagabo ari abandi ingene bakora cane, nawe ntaco ufise canke iki. Ibi ni bimwe bituma umugabo yumva yuko adakunzwe canke yumva ko atamahoro agira. Kandi akenshi abagabo barakunda umuntu aba appreciate umugabo, umuntu abaha agaciro kugira ngo yumve ko ari umugabo mu rugo, niyo atasha akavuga ati ndagiye gusanga umugore wawe, kubera yuko umugabo niwo mutwe w'urugo, hama umugore nawe akagira gute, akaba umufasha. Rero nimba umufasha atanguye gusuzugura umutwe, uca wumva yuko aho uwo mugabo aca agenda kurondera uwundi muntu ashobora kumuha agaciro hanze. Ikintu ca kabiri, umugabo uwo ari we wese iyo ahava akagera canke abagabo bose aho bari kw'isi, umugabo aba akeneye yuko umugore amushigikira mu bintu vyiwe vyose, akamushigikira mu muryango, akamushigikira mu bagenzi biwe, akamushigikira mu migambi yiwe, mu kazi kiwe akora. Ibintu vyose umugabo aba arimwo arakeneye umuntu amushigikira kandi nk'umugore wiwe. Rero wewe umugore, niba umugabo wawe akora akazi hanyuma ako kazi ukagasuzugura, ukerekana yuko ako kazi ataco kamaze, ibi bituma umugabo atangura kubona yuko atagaciro afise mu maso yawe. Kizotuma rero umugabo aca asohoka akagenda kurondera uwo wundi ashobora kumuha agaciro. Kenshi uzosanga umuntu umugabo n'umugore barabana, ariko umugore ugasanga yirirwa aratuka umugabo, kariya kazi ukora wapi, kariya kazi kaveho, kariya kazi. Ibi umugabo arakumviriza kandi rimwe na rimwe akakwemera ahubwo ati ngiye kugaheba, ngiye kukagira gute. Mugabo ikizovamwo nuko uwo mugabo azogusiga ngaho muri iyo nzu akagenda kurondera abamuha, abamwemerera canke abamwakira uko ari, kuko abagabo barakunda abantu babakira uko bari, uko bameze. Rero nimba uri umugore ukaba udashigikira umugabo wawe, buri kintu cyose azanye mu rugo, umugambi wose azanye mu rugo uwupinga uvuga ngo ibi ngo wapi, buri kintu cyose akoze aratinda akakurambirwa, akumva yuko wewe atagaciro umuha canke wewe utamwitayeho, bigatuma yigira hanze kurondera abandi bantu bamwumva, abatelefona bakamubwira ati wagiye gukora muri vya bintu vyawe, yasha courage bimeze uko. Umugabo rero iyo atanguye kuronka umundi muntu wo hanze amubwira ngo courage, kandi nawe umugore wirigura muca amazi, nukuvuga ikizobe cyaco cyose azotelefona uwo muntu wo hanze ati je kukazi nagize ingorane canke kukazi vyaciye mwe, umugore ntaca asigara kubwira, kubera yuko abazi yuko ica kubwira icyo cyose ataco witayeho ari ukumukritika gusa. Niki ni kimwe mu bintu bituma abagabo barenga ibigo canke baca inyuma abagore babo. Ikintu ca gatatu, umugabo arakeneye imfashanyo y'ivyumviro mu bintu akora. Akenshi hari igihe usanga warongowe n'umugabo yamaze kugafata, ugasanga afise amafaranga. Umugabo rimwe na rimwe arakenera kubaza ati none wewe nk'umufasha wanje, nk'umugore wanje ubivuga ko iki? Akenshi uzosanga umugabo nahaba yarondeye amahera akayaronka, bavuga yuko iyo umugabo arongoye neza inyuma y'imyaka 2, ivyo yamusanganye umugore biriyongera inshuro 2. Naho iyo umugabo arongoye nabi inyuma y'imyaka 2, vya bintu biba bimaze kugabanuka. Akenshi uzosanga rero umugabo iyo akora ibintu afise umugore aba akeneye kumubaza ati none madamu wowe ibi bintu bibona gute? Nimba uri wa mugore uca uvuga ngo ivyo birakuraba, ivyo biragusha, ivyo wowe sinzi, uyu mugabo azotangura kugenda kubaza abandi bagabo ati mbe abagore banyu niko bameze, mbe abagore banyu niko bameze canke umeze gute, hanyuma yipfuze kuganira n'ikindi gitsina gore cyo hanze ati mbe wewe ibi biba bimeze gute, bimeze gute. Rero aba bakobwa twita indaya canke bari ngaha bo kwera barico bariko bishakira amafaranga, ico umugabo cyose ababwiye baremera, hanyuma ugasanga wa mugabo atanguye kwibagira umugore, atanguye guha umwanya uwo muhabara wiwe, kwera ko uwo muhabara wiwe aramwakira akamuha n'imitwe rimwe na rimwe, kubera yuko uwo muhabara bayishakira amafaranga, akamubwira ati wogenza uko vyogenda neza. Mugabo nimba ashika mu rugo akavuga ati madamu bigende gute, akaca kubwira ngo ivyo ngo birakuraba, ivyo nivyo wawe, ngo je ngo simba n'ingene no bigenza, ni 2 3 ijyaka nta kimwe azokubaza, azoca yisohokera hanze abaza uwundi muntu, kandi muko gusohoka hanze ngo ikabaza uwundi muntu, burya ibintu byinshi bihurira mu biyago. Ikintu ca 4 arico c'ingenzi kesha abagabo bakunda mu buzima bwabo,
umugabo arakunda umugore amuha icubahiro, wokora ibindi ivyo vyose ariko umugabo mu rugo rwiwe arakunda umugore amuha icubahiro. Nimba uri umugore usuzugura umugabo wawe, nimba ataraguca inyuma, umenye yuko biri mu nzira, kubera yuko aba bantu bari hanze canke aba bakobwa bari hanze bobo barazi guca bugufi, barazi kubaha abagabo b'abandi bantu kuko barazi ko abagabo bagoye. Nimba uri umugore utubaha umugabo wawe, ahaye ndaguhaye amahirwe make yuko umugabo wategerezwa kuguca inyuma. Buriya abagabo barakunda umuntu abaha amahoro yo mu mutwe no mu mutima. Nico gituma ushobora gusanga umuhungu yarasohokanye n'umukobwa imyaka myinshi, ariko ugasanga ntamurongoye canke ntamugize umugore wiwe bivanye n'imyitwarire, ariko ugasanga ahuye n'umukobwa amezi 2 ahise amushira mu rugo. Kubera iki? Kubera yuko amwubaha. Uzorabe umuhungu akundanye n'umukobwa amwubaha, no mu bantu agenda avuga ati jewe urya mukobwa aranyubaha, urya mukobwa aranyumvira, urya mukobwa yemeze uko, akidesida gukora mariage canke akidesida kumushira mu rugo. Nimba rero nawe uri umugore udashobora gukora ibi bintu ngo ubahe umugabo wawe, nukuri ahaye uko bizogenda kose umugabo wawe azotegerezwa kugenda kurondera ico cubahiro hanze. Kandi ikindi kintu womenya mu buzima tubayemo canke mw'iyi si, iyo usagijwe n'umugore canke wewe usagije umugabo wawe, menye yuko umugore mugenzi wawe ari watuma uwo mugabo wawe atuza. Nawe uri umugore ugasazwa n'umugabo wawe, menye yuko ivyo bisazi bihozwa n'uwundi mugabo. Rero nimba ushobora kuba usaza umugabo wawe mw'ubu buryo, menya yuko hari undi mugore aha hanze ashobora kumuhoza ivyo bisazi. Rero ibi bintu bine ni bimwe mu bintu abagore birengagiza canke igitsina gore cirengagiza kenshi, ugasanga bariko bakora inshingano z'urugo, ateka, arakora isuku, akagira gute, akabikora neza mu gitanda, mugabo akibagira yuko ivyo bintu uyo muntu akiri n'umusore canke atarakuzana mu rugo rwawe yarabironka, kandi yari service ashobora no kugura hanze, akarondera umukozi akamutekera, akamumesera, canke akarondera abo bandi bantu hanze nyene bagakora ivyo bakora. Ariko mu bintu umugabo aba akeneye mu rugo, ikintu ca mbere aba akeneye umuntu amufasha kubaka ubuzima. Kubaka ubuzima rero si ibi tuvuga vyo guteka no gusasa no kugira gute, oya, ahubwo kubaka ubuzima ni umuntu atuma umugabo yiyumva nk'umugabo. Akenshi umugabo iyo atararongora canke umusore aba yumva umenga ntiyuzuye, aba yumva umenga ntakwiye. Mugabo iyo arose umugore amushigikira, aba yumva yuzuye, aba yumva ashitse nk'umugabo. Rero nimba ibintu utabikora, umenye yuko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma umwanya n'umwanya. Mwakoze kumviza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Griff kuri GFL. Mwandanye mukora subscribe, murakoze.